Zoku mangarara, mangarara, mangarara ko. Zoku mangarara, mangarara, mangarara ko. Ndakubwiye nti kira kwezi nubwo abantu bavyanka muzokoma muronka gishasha kandi kiryoshe gusumba igiherutse. Yesa muremyi w'isi n'icuru fukamye imbere yawe ndaje uko ndi kose mwami ndaje ungenza uko ushaka ungabe ongera unganze mangaza niwe nagize ubuhungiro bwanje mu mutima wanje uraganje. Yes bakunzi bandaho TV mwaramutse cyangwa muri bivanye n'umwe wese ahaherereye ndabahaye bwake cyangwa mwiriwe mu rundi rurimi rw'ikirundi cyiza nkuko bisanzwe turi ku mwanya turi update indirimbo isohoka twe turi kumwe na nyene kuyisohora uyu munsi turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bw'iwacu mu Kinama aha muri Nord iwacu ntitwamurovye dukora ikiganiro biri professionnel turateguza umutumire kugira dukora ibintu byiza ni Mr Forever aje n'igikorwa cyiza cyane mu kanya gato kirabashwara mu kuba taracumva mugoma mucyo mvuga mbere kuri Ndaho TV televiziyo yanyu bikora neza cyane urahawe ikaze ndakuramukije bro Larijo ndakuramukije umeze neza wowe nubona ko umeze neza ga bro ifoke je ndabibone nabandi tubibereke je meze neza sana bemeze kuri kapera kuko ndinze mvyuka ndi muzima mpumeka mba meze neza bemeze rero nzokumangarara mangarara mangarara ko nzokumangarara mangarara mangarara ko Larijo uciyuza aho tutashaka guya ntacu reka tuhahere kuko niyo hageze sindi buji nyuma hari umuntu atambuka agenda uko nibishoboza ngenda imbere ma mu binogo oya sishobora. Larijo uri kurasimba imanga niko no bivuga mu kirundi ciza wari umaze iminsi uhoza iminsi inyuma bro ariko je ata mwanya ushaka gutakaza nitubeshana mani sinigeze mpora je no warahoze bon waracishije makanya utarucishamwe kajya kana naciyemwo suguhora iyo umuntu agiye mu gapoze gatoyi niyo uri kurafungura haragere gihe uruhuka ukaruhuka gato mukabandanya n'umudugu urahagarara hama munyi mukabandanya ukubandanye ushofye urasha jewe namavuganye agacerere nagiyemwo sukuba ngo mantakaye kuko umutwe ubugikora ikaramu ntibiraziba gusa umuntu iyo agiye mu gacerere hari indi strategy bari kwararondera kuzanana nayo me abantu ntibabitaho kigwa benshi bagunda kuvuga amaterme ngo amesha zimika ngo ayupo man je sinzigera nzima man iyo nahereye kubona shikanye n'uno munsi ngiriko ndaririmba simbona ko no hagarika kuko umuziki ndawukunda sana kandi ndazi ico umariye urumva umuziki kuri joye ni nka droge uramboreza kabisa ndaboregwa merwa nabi kubyo kuwuheba ni nk'umuntu adashaka guheba agacupa ntigikunda gusa mandiko ndashaka kurondera vyiza bisumbirije kuza nundi muzanano wundi mushasha utandukanye nuko narindi rero umuntu agiye inyuma gatoyi baca yibaza ngo yapoteye sugupotera tweze utahura muga ubuho najenje navuze nti gusubira guhora ni bibaho muzoce mufata inkoni mu nkubiti yanubu witwa Nzokwama nkora forever mana dusenga ndakubwiye nti kira kwezi nubwo abantu bavyanka muzokoma muronka gishasha kandi kiryoshe gusumba igiherutse. Yesa je ndashaka imbere ya vyose ubereka inyuma gatoya hari hasa gute hasana hari hafise umwoti wa forever kugira tuce tuza muri nzo kumangarara ko neza mana yanje indirimbo ya forever même si benshi bavuga ngo kuri YouTube je naragize ikibazo kuri YouTube kukunuze kuri Fibi wanje yari maze igihe kinini tariki rakora sinigeze mpartager ico gikorwa kuri Fibi hariho ahantu nigeze ndagishikana bivanye nuko bari bayipirase bagira nabi mais now iri kirakora irakora ukuri kwami umva rero harabayeho akantu kagahazi kujyanye na forever kunuze nyayi wanje kuri YouTube account yanje mugivyo nibisanzwe kuri je gusa ico nshima nuko indirimbo yashitse kure naho ntazi yashikira abantu benshi yakwiyagiye igihugu cyose isohoka no hanze y'igihugu uko feedback ndayironka siva nuko abantu bambwira ati indirimbo yawe ni nziza indirimbo yawe iraryoshe waragize neza ahubwo ubandanizako
nta kintu gitera intege sana umuririmbyi iyo abantu ariko baragufelicita bakubwira ati wakoze kugwa ciza ahubwo komeza wongereze nico vraiment Jesse ndaba kuko ngo ibintu vyo kuma byama views vyiki bijya bimfasha kugira nabo hanze bashikire kurungi huwa ciwanje abari kure abagize gute niwo mwanya tugeze ko mugabo indirimbo igicwengetere ikagenda ndabibona aho nci yose ndayumva je kuri jewe ni réussite yes aho nyene Kapera na Forever ugira tuze neza turi muri mood y'akaga Muremyi w'isi n'icuru fukamye imbere yawe ndaje uko ndi kose mwami ndaje ungenza uko ushaka ungabe ongera unganze mangaza niwe nagize ubungiro bwanje mu mutima wanje uraganje kangeze ngaho Rarijo ndabona barutangiye kwinjira muri wabibonye ndiko kujugumira ndiko ndibona ndi mu ngagara muri eglise iraho Rarijo ugati amina Alleluia Rarijo uraje ngo ajare ya poveteye ngo aciyaza muri mpwemu ngo bisiguru bagiye kuja mu mana gusa ariko je ariho twayito ndiko ndumva ari bindi bintu bisara ubutumwa ndakubaza abantu barantangaza umuntu aririmbiye Imana kweri ni bibi ngo bacabara ngo waveteye Imana ivahe Imana iva kurinde tanga Imana iva ku Mana ikintu cyose turonka kiza kiva ku Mana kweri nuko mandiko ndaririmba ngo ndagukunda ndirimba Burundi kweri ntaririmbiye Imana yamaye Imana namvuga ni deni nishuye kandi suva ngo ndagishuye rimwe nzokwama ndaziririmba iz'Imana kuko Imana ndayikunda kandi ndasenga hari indirimbo zitatu namvuga ni sinari bwaririmbe indirimbo zitatu hari indirimbo ya Beef iyo narekishije mu murongo sindayiririmba mugana nzofa ndirimvye iyo iravuye mu hasigaye zibiri imwe ndamaze kuyikora muri zo zibiri ni indirimbo yo kuririmbira Imana ni indirimbo yo kurimbira umuvyeyi wanje nka mama yamvyaye nisigaye uravyumva mama Ralijo mama kuri kakagezi mama Mr Forever mama Mr Nzokumangararako ukuru no musi yaragukubise namumenye gute Rali iyo atagukubita ugafaransa uvuga warakamenya urabizi nawe genda nabishira yarankubise yaraduye inkoni nyinshi inkoni yarazigwa kubera yuko uno musi ntibagikubita abana Numusi umenga ntibagikubita ujya yo nabakubita ujya numurezi mwiza vre arashaje ubakubise umwana cyayigwarira malaria Rali gusa mama wenda gacishemo mama nturi mama Rali gusa uri mama wanje watumye mpeza imanite n'ibindi nzobibandanya warakoze cyane Rali asante sana Rali nzokumangararako neza na neza inspiration ivuye he bro inspiration uracumva ico kintu umuntu acumva yumva yuko umenga ni ikintu c'igiterume kibi mugabo si igiterume kibi ni kirundi mbo nje ndafise ukuntu nashatse kugisigura ku rande rw'iwanje nzokumangararako nzokumirako umva nzokumirako numireko kabisa kukurekura n'ikibaho urukurumva ni nkuko bo gutera ntuzenya ikidodo cy'umuriro nikikuva imyaka yawe yose kikugumako nico nashatse kuvuga umva nzokumirako umuntu wese ariko ankurikirana nabwira umusheri we ngo nzokumangararako uko zamubwiza ngo nzokumangararako nahaguye ko vuga nshaka nkubiti nzokumangararako nahatswe kubaza ico kibazo gisa n'icyatorewe nyisho nagoma mbaze mbe ni kumangararako ya mana yacu cyangwe umusheri uje nande naririmbye urukundo we namusheri ufise ndamufise none mubwira ati sheri nzokumangararako baby nzokumangararako Rarijo uragarutse n'urukundo ariko ndazi harimo amajambo abiri cyangwa atataremereye cyane ndifuza y'amajambo ko ari uririmba muri no mwanya kuri Kapera kugira no umufise numva neza ko ashaka kumangara amumangararako fresh uba wayumvise numvise igiparti kinini cyane kimeze gute si kuririmba birangora ariko numvisemo amajambo atatakuze cyane kandi ndazi wayashizemo yizeye niyo shaka muri Kapera bro twagiye ya majambo ajya nyene gato ya kwanza bro ndi muri mood zokumangarara mangararako zokumangarara mangararako chandimba nti no one can love me nkuko nkunda urumva nibi sindi ngeno bivuga indirimbo
ndiko ndabivuga indirimbo si wanje jenyene indimo ni ya bose parce que siniririmbira je ndarimbira bose mwana uravuga ni uyikeneye indirimbo nayikurikire kuri account yanje ya YouTube mu mwanya izobigiyeho kandi riko turi update Ndaho TV niyo TV ya mbere uze nti uwikeneye kuyumviriza neza I feeling naje kuri account yanje ya YouTube nico tubakeneye ko urumva abafanzi banje jewe aho ngeze bitumwa na mwebwe intambwe nateye ni mwebwe kurikira ivyanje kuri YouTube muzura muntejeje imbere aho nyene Rarijo indirimbo turizera neza ko tukiye no kwikorera ibindi bintu tutavugiye ngaha kuko twaje ngaha itaraja kuri YouTube urabizi ariko twaje kugirije ko twe twakoranye nawe kabisa Ndaho TV ya update afunda gukunda wabonye cover ucunkurikira kuri radio ivyo bintu nivyo mbwira nabandi nk'ubu unye vyari bikuye yuko aha hurira nk'abantu ama TV online nk'umunani nk'icenda urabona ibi ni ibintu vyiza sana biterana intege ndazi ko cover yanje yasirikiye kandi yarasirikiye suko batayibonye mais pourquoi pas nzanye wowe ni radio wankurikiye ngaha wankurikiye kubera ko wabonye hari gishasha ngiye gusohora bro big up sana kandi ukomeze ukora uko nyene ntubikorere jewe uzubikorere nabandi bose iki nico dukene muri industry ya music ego nico gikorwa ni hari ikintu mu myaka iheze ico gihe Liza Classic yaragikorera ngaha ndibuka yuko twaja kuri studio je ngiye kuri codinga nkasanga aba journaliste navuze izina bafise ama flash bariko basaba Liza ati nizihe ndirimbo zigiye gusohoka vuba bakumvume imvire baje kuzirondera kuri studio indirimbo sindiko ndavuga abajournaliste bubu ngo ntavyo bakora ndiko ndayifatiye ku kintu ukoze wewe kinyibukije ibintu nahora mbona kera urumva harimo barafa harimo ba DJ Ashanti harimo ba Midwasan ndiko mvuga abantu nabona naba nicaye ku ruhande ndindiriye nkora indirimbo nkabona binje bavuga ati babwira Liza bikebukanya ati ngo nta ndirimbo zigira zisohoke akumva ari fier yo kuzivuza avant y'abandi kandi akaja gutora indirimbo hari umujournaliste jewe ndibuka twahuye ico giye kuri kagazina n'inkisora yayituye atanzi kuri studio kwa Meri duhuye yumva izina giwanje acavuga ati ni wewe nyene ijya ndirimbo ndavuga yego ngombe urazi ko indirimbo yawe nayitoye ndayivuza ntakuzi urumva iyo esprit uwo muntu arizi sishobora kumuvuga izina arizi akazoyibona ibi azomenya ivyo mvuze vyari urumva ico kintu acambwira ati urazi kujya gutora indirimbo kuri studio umurimvi utanamuzi man ni ibintu birenze sana ni ibintu birenze hamwe hura n'umujournaliste umva yama ariko ravuga indirimbo mwahuruka mukwepa kubera isoni ugakwepa umva ico kintu ndabivuze nk'uwirenganira yego tanze ubutumwa bukomeye cyane ko Rarijo kugira tuze kusigana umwanya wacu wa promotion akabazo kanyuma tuce turangiza ikiganiro ko tuzakurangiriza kuri kakagezi kwanza kimwe wacishuye mu kwezi igikorwa kizo kiraboneka nivyo ndobikora naravyemeye kandi si vya bindi vy'abaririmvyi bavuga ngo mu kwezi kubwo kuveteza abafans abakunzi umuziki ndundi ndabisubiyemwo buri kwezi uko ukwezi kurangira hatuma hacako indwi imwe mugabo urimo nka rusohora natevye kuko indirimbo ndazirunda nuko nabivuze mfise apani giseke ngira ngo nkare moroke yose Rarijo rumwe mu banunzi bazi guteka mu baririmbyi nzi babiri bambere ivyo wabimenye gutega ndabizi uri umunyarusako oya sindi umunyarusako ahubwo ndumurondetse uri umunyarusako ndumurondetse ivyo wabimenye gute ndabeshera Rarijo ndabeshera Rarijo bavumbwira nisengere namba yukwisi nakubwiye mama wawe amateka yiwe ndanakubwiye ko ndumufani ivyo wabikuye konzi guteka ndazi kuzi guteka Rarijo kandi ndazi ko ntabeshe je ndazi gucopora apana guteka ndazi gucopora hari ubutumwa bandungikanye nabishize kuri status umunsi umwe bambwiye ati ikibazo k'ibintu bijanye n'ivya Rarijo bambwiye ati uramumbariza kwazi guteka ni giki akunda guteka kurusha ibindi ico cyonyene none jewe nzi guteka ibintu byose biba ico ukunda guteka ndashobora no gutekera ibintu nkagira freestyle ngateka ibintu kandi bikaryoha ibintu nyene uvuga ati ibintu bibaho biraza kurura biraza kumira nabi mugabo wabifungura ukumva akanovera uriko urafungura amatama gatangura kuca akakama mu mwanya no guti ukavyibuha ndasabye ibyo nzi guteka
umbwiye umuceri ufise uburyo bwinshi bawuteka umbwiye umureti ufise uburyo bwinshi bawuteka ushaka kuwutekana n'ibiraya n'itomate urumva je ndashobora guteka n'isosi y'amagi atetse mu mazi isosi y'amagi atetse mu mazi ivyo ndabikubwiye nivyo ndi warabibwiye nivyo uravyumva nize guteka igihe naba muri Kenya kuko twaribana aha byaragize tukibana turi misore utegeza kumenya kwibeshaho ndiko ndabibwira n'indi misore hariya misore itazi no guteka no gucumba ubugari bibananira nicya yakubwira ati ndagiteka gute birateye isoni mushe no kuri kwa Mungu ariko je ivyo onye ndabikunda mu bisanzwe jewe nsanzwe nkunda ibintu bikogwa n'amaboko ikintu cyose gikogwa n'amaboko ndagikunda ni benshi mura nshaka ariko akora utuntu tutugenegera habwani urashobora kunyigisha ututuntu urashobora kunyigisha ututuntu nkumva ko ndabimenye ni vyiza nkavyigumizamwe tu nsanzwe ndumu artiste peintre ndashushanya ndacapa ndabizi cyane ni ibintu ndakunda utuntu gukora muga vyose sino birunda mu mutwe iwanye ndabishobore no champayuka ni kintu arijo kuri kakagezi singiha kubona wakiye gira fumeni chamwobane umwe burengero undi buraru kibumano kibuseruko ndakwiragire murondere eka nakubura ndagushakishe yarabonetse na iyi song sindakubeshe ndayisubiyeko ni hit song forever iyi ndirimbo yasose muri 2007 sivyo 2007 2008 mugabo kuri uno munsi naho yoba muri concert ngiye kuririmba abafanzi bambwiye ati hari indirimbo utararirimba kuri kakageza indirimbo yigeze kuba nka virus abantu ku corona iri kiravurugana ngaha niyo mpamvu utari kugenda utayiririmbye kapera bro ndakwibutsa akantu kamwe nkwereke ko ndi update kandi ndi umwe mu bantu bagukurikirana cyane ndakwibutsa ikintu uza kwiyumvira ati uyu muntu yacibutse gute reka mvuge buhoro reka mvuge buhoro ndibuka ukiri mu higanwa rya Primusique hari sinibuka ko hari umengo yari demi finale ndibuka ko wavuze ijambo uvuga ati jewe rarijo barampaye isumu sishobora kuririmba neza ucubu wa kabiri aho wabivugiye narakoreye igyosozi jewe andi MC hari kuri tere ya football mu kinami wacu baka wararongoye juri ambwira ati president ambwira ati kubera iki utasivye ko wari urwaye ndambwira nti jewe nkora nk'umusirikare wabaye wa kabiri kubwo kugwa ku rugamba sinigera nsiba naho no bamerewe nabi uravyumva ibaze indirimbo niyandikiye naririmbye ikananira kuririmba nawe poizo vya vrai nararirimba nayihejeje ndushe hamwe na musuza ariko arakora ambwira ati awaheje nusubira nabwina numva sinogerageza no gusubiramo arijo yambwiye ati numva sinogerageza no gusubiramo wansumbije kijya gihe muga iki ivy'Imana biba ari ivy'Imana gusa Imana yamaze gusinya iba yasinye iyo naviramwe hajya vyari kwa biheze hajya bari bwa kabiri bagira abaselektione abace bahiganwa n'igihugu cyose cyo tugenda muri local urumva ncanda pasa gutyo Imana gusa amaze gusinya iba yasinye ni husha ni kuvuga urumva ntavu naciye mvu wa mbere icyo gene ko ari wambaye ipantaro yera bro ipantaro yera narababaye cyane bro nuko utobimenya wowe nta gome wigeze umira ukiri muto bimwe abanyeshuri bahekenya amagome sigera swatinga bro cyangwa uruformata mu mutwe wawe hakagumari hashashe nababeje ariko arijo nitubarambira kwiza bandaho twitwaye neza cyane kandi azi tubanye neza cyane uri umwe mu bantu dukoranye nkajyegwa cyane kuko ndanakwibuka ibintu byinshi ariko nzi ko tuzoguma dukorana neza go jewe urondeye cyane bro turabizi none warandondeye gose ndakubita udukorosi uducenga muno munsi unsinzi unifashe umupira unsinzi gore kandi ugiye mu gihe ciza gose kwijyagiye wandondera kumbure nta gishasha nari kukubwira mugu no munsi undonde hari ugishasha hari agakemanyi ugiye utwaye nawe ubwo nufundure ugiye utwaye nico kintu mbashaka none undondere umbaze ivya kera ntumbaze ivyo ngezwe umva kamaro naka ndagukwepa nyene reka dushimira abakunzi ba Ndaho TV rarijo ndabashimiye bakunzi ba Ndaho TV kandi ndabasavye gukurikirana ibiganiro sana vya Ndaho TV dukomeye dushikiranyana kujya biri muri bwabwe muri bwa rukundo nama ndabivuga ibi turabivuga mugabo musanga muri ko biko birabiri vyo hanze sha ni dukunda ivyiwacu tubikundishe nabandi bagusange he gutora gakemenye kayo
agakemanyi bagasange hehe kuri YouTube ni Ralijo kuri YouTube izina ni Ralijo, kuri FB ni Ralijo, kuri ntuzenya Instagram yiwanje ni Ralijo official. Yeah, big up sana. Merci beaucoup Ralijo, twabanye neza, tugushimire cyane. Asante sana. Yes, bakunzi ba Ndaho TV, murakoze cyane, ndashimiye wewe umaze kugira subscribe, wowe utarayigira nyarutsa unyaragasuro nk'ibiganiro biryoshye cyane. Twakumwe na Ralijo, umwe mu baririmbyi bitonda cyane, ngiye ndabivuze bari karume cyane ko bakora ibikorwa byiza cyane. Merci beaucoup wowe umaze kugira subscribe, majiri wowe utarayigira nyarutsa uronka ibiganiro biryoshye cyane. Mwibuke ko muri kumwe na The Voice and Cool the MC wa mwana Tigera Swati. Bye bye. Ciao.